Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza amarere hirya no hino ku isi ndabaramukije muri kano gatondo kuri uyu wa Mungu kw'igenekerezo ya 20 Gitugutu 2024 ndabahaye ikaze abatwumviriza ngaha kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende bandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari hirya no hino ku isi dore ingingo nkuru tugiye kugakorera muri kino kiganiro cyacu. Inzego z'umutekano z'u Burundi cyane inzego z'ubutasi mu gisoda c'u Burundi ziratangaza neza yuko by'umwariko zifise amakuru akomeye cyane agendanye n'ibitero biherutse kwibasira mu shamba rya Kibira. Amakuru avuga ko babashije kuba boronka amafoto arimo yerekana za drone zinjira mu shamba rya Kibira ahasanzwe hari ibirindiro bikomakomeye cyane by'imihari igitandukanye isanzwe irakorana n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Niyo operation zimaze imisi zirakogwa ariko kandi ndizivugwaho rumwe canga se ngo leta y'u Burundi igire icyo yavuzivugaho. Icakora amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko rero ku ruhande rw'u Burundi bakomeje kugenda barategura canga se bakomeje kugenda barakora amatohoza akomeye cyane mu rwego kugira ngo barabera hamwe ingene no botangura igitoro gisa naho cyo kwihorera. Baravuga ko rero drone zishika muri zitanu arizo zimaze imisi by'umwariko zirakora akazi muri ibyo bice bikomakomeye cyane aho zagize uruhare rukomakomeye cyane mu bigendanye no kugaba ibyo bitero. Bwa mbere by'umwariko twaratanguye kugenda turamenyesha yuko by'umwariko ibitigiye by'abasoda b'u Burundi biganjemo abo muri FDL ndetse na FAN n'ingabo z'u Burundi basanzwe barakorana muri ibyo bice by'umwariko ibitegire bishika ku biziga 181 ari byo byashije kuba biboneka muri icyo gice mu minsi mike yakurikiyeho by'umwariko mu minsi mike iheze ni nabwo hongeye kwibonekeza andi makuru akomeye cyane yavugaga yuko ibitigiri bishika ku majana 200 by'abasoda biganjemo muri FDL ndetse na FRN ari bo byongeye kotswa canga se byongeye kwibonekeza ko byopfuye canga se ari biziga by'abasoda bapfuye. Igihugu c'u Burundi kiramaze igihe gishinzwa gukorana n'imihari igitandukanye by'umwariko igira uruhare mu kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Amakuru akomeza kugenda avuga rero ko by'umwariko nubwo hatigeze aramenyekana abariko barakora izo operation cyangwa se by'umwariko abakomeje kugenda baratekereza baragerageza kuza guca intege by'umwariko iyo mihari yari isanzwe ifise ibikorwa bibi cyane by'umwariko benshi baratekereza neza yuko by'umwariko ari bamwe mu babanyi b'igihugu c'u Burundi. Burundi buraturanye na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ariko ntigeze aratangazwa uwo yaragize uruhare muri operation. Uburundi buratangaza neza yuko rero buriko buregeranya amakuru y'imvaho mu rwego kugira ngo by'umwariko babashe kuba bomenya ingene ibyo bintu byose byabaye ndetse n'inzira baca baranyuramo n'igihe bazira ndetse by'umwariko bakaba baratangaje neza yuko by'umwariko mu nyuma yo kumenya neza n'ababikoze nabo bashobora kuzotanguza umugambi canga se bakaba bashobora kuzotanguza ibikorwa bigendanye no kuba bo kwihorera kugira ngo nabo babashe kuba bokuraho by'umwariko agasuzuguro nk'uko byama biratangazwa namwe mu barongoye ubuyobozi bw'igisoda cyane izi nimvo zabegereye by'umwariko inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi kandi intara ya Cibitoke Kamina Buganda umupolisi yaraye ahatswe by'umwariko gukora ibara aho yaje kugenda ararasa umunyagihugu mwijotsi Imana irakinga. Ibi byongeye kugaragara by'umwariko mu nyuma y'iko rero mu minsi mikeya iheze muri nondwi turiko turasozera aribwo rero by'umwariko mu gihugu c'u Burundi none undi mupolisi kazi yaje kugenda by'umwariko ararasa undi munyagihugu wari atwaye igitoro ku igare aza guhita hasiga ubuzima. Uyu mupolisi nawe by'umwariko baza kumutera amabuye. Aha niho haturutse rero ivuga y'iko rero ibisanzwe birabira ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribyo bikomeje kugenda biribonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari abatajya mu kugaragaza ko by'umwariko abazarendo by'umwariko wagira ngo nibo bateye canga nibo basigaye barakora mu nzego z'umutekano u Burundi. Uwo yaraye rero arahaswe kugandagurwa yitwa Nzitonda Jedeo Batazira Rushatsi w'imyaka kuri 36 arasanzwe akora akazi by'umwariko
ku bushoferi iminsi yose n'imodoka benshi bita amabeni aba ku mutumba wa Gasenyi niyo komine Buganda muri rusange. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini, by'umwihariko aho turarabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa nga ku ruhande rw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hamaze iminsi harakorwa mu masezerano cyangwa harashyizwe umukono ku masezerano, by'umwihariko ibiganiro byabereye i Rwanda bya birimo intumwa ziturutse ku ruhande rw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomira, akaba akomeza kugenda agaragaza by'umwihariko kwerekana ko mu nyuma yo kwemeza neza ko umuhari wa FDLR by'umwihariko ushobora kuzogabwaho ibitero mu rwego kugira ngo bawusenye ndetse abagwanyi bawo basubire iyo baturutse mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Muri FDLR icyuka ni kibi cyane, bakaba baje kugenda barafata amasengesho mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bosengera icyo cyuka kibi. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza muri kino gitondo, ababana natwe 5 kuri 5, nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, mwese turabahaye ikaze twifuriza komeza kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero by'umwihariko byonda kwanditse sabone kugira ngo ucura abana natwe 5 kuri 5 ucura kurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse by'umwihariko ubashe kuzajya uranabisangiza ku nshuti zawe. Byonda ko hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5. Ikaze rero amakuru n'ibiganiro byacu tuyatsangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byaba ibya hano cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, haba ku bimenyesha makuru nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ibimenyesha makuru byo mu Rwanda ndetse na Kongo n'ahandi byaranditse bivuga ko rero by'umwihariko mu Cibira hari hamaze kwibonekeza ibitigiri by'abasoda bashika ku 181 baherutse gupfa by'umwihariko mu misi iheze. Iyi operation rero ntiyavuzweho rumwe, aho bivuga ko hoba harinjiye ingabo mu buryo bwo giturumbuka zikaza kwibasira ibirindiro by'abanzi by'umwihariko basanzwe ari imihari igitandukanye. Ibi izwiho rero guhungabanya umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane ikibasira ibihugu bimwe na bimwe iba yaturutsemo, haba ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ibihugu bisa naho rero bicumbikiye imihari igitandukanye, ariko kandi iba yaraturutse mu bihugu bindi, ikaba isanzwe irakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza byo gutegura ndetse no guhungabanya umutekano w'ivyo bihugu bindi. Mu nyuma gatoya iyo operation ntiyigeze iravugwaho, ahubwo Burundi bwarayirengeje ngo bugaragaza ko abasirikare ndetse n'intwazangabo zabo zaje kugenda zirahura n'icyo kibazo ari zisanzwe zirakorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse gushika ubu ngubu bakaba baramaze kugenda bagaragaza ko abo basoda nabo bapfuye kubw'impanuka y'inkuba. Ariko by'umwihariko abasesenguzi n'abandi bakurikiranira hafi bavuze ko rero by'umwihariko Burundi nabwo butigeze buramenya uburyo iyo operation yoba yaragenze, dore ko yoba yarabereye mu shamba rya Kibira. Mu nyuma y'iyo operation rero biravugwa ko ngo baba barimuye ibirindiro by'umwihariko bya FRN ndetse na FDLR n'ingabo z'u Burundi aho basanzwe baritoreza, hanyuma ngo babishyira mu shamba hagati rero y'inzitane, aho bigoranye kuba wo kwinjiramo by'umwihariko. Mu nyuma gato rero mu nyuma yo kongera gutegura ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bivuga ko rero bitari byiza bigendanye no guhungabanya umutekano, amakuru avuga ko ingabo zitazwi zongeye kwinjira muri icyo gikorwa rero mu joro, aho zari zifise n'amadrone ariko arazifasha by'umwihariko, ndetse bakaba bari bafise n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bibafasha by'umwihariko mu kureba neza mu ijoro, ku buryo rero babasha kuba borasa igitambuka cyose, nyamara uwo barasa akaba atabasha kuba yobona uko ibintu bihagaze. Ibintu byongeye gutungurana, aho bivuga ko rero ibitigiri by'abasoda bishika kuri 200 by'umwihariko ari byo byongeye by'umwihariko kwasiga ubuzima, akaba by'umwihariko arabiganjemo abo muri FRN ndetse na FDLR n'ingabo z'u Burundi zisanzwe zirakurakurana nabo ngabo muri rusange. Kenshi Burundi bwagiye buravugwa muri gahunda zigiye zitandukanye zigendanye no guhungabanya umutekano, cyangwa se gufasha abari baragerageza guhungabanya umutekano canke kubahereza amacumbi. Amakuru yihuta aravuga ko nubwo Burundi bwakomeje kugenda buraceceka cyangwa se butigeze buragira icyo butangaza kumvo z'abegereye by'umwihariko ubutasi bw'u Burundi, amakuru aravuga yuko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kirakora amatoza akomakomeye cyane. Bavuga ko rero babonye drone nyinshi cyane zinjira muri icyo gice rero mu ijoro,
ariko kandi bakaba batarigeze by'umwihariko barasobanura cyangwa se by'umwihariko ngo bavuge aho zoba zaraturutse. Amakuru avuga ko rero izo drone zaje mu ijoro ndetse zikaba zirafasha by'umwihariko mu kugaba ibitero bikomakomeye cyane. Icyakora Burundi bwavuze ko by'umwihariko bukomeza kugenda barakora amatohoza ku rwego kugira ngo bashe kuba bomenya imvo y'ibyo bintu ndetse naho izo drone zoba zaturutse. Mu kumara kumenya amakuru yimbitse canke amakuru arambuye, bizobafasha nabo rero mu gutegura umugambi wabo ndetse no gukingira aho by'umwihariko abo bansi boba banyura, nk'uko rero byotangajwe n'igisoda c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uwaduhaye amakuru rero ntiyashimye yuko twotangaza cyangwa se twovuga imyirondoro yiwe. Gusa ubu ngubu rero harakomeza kugenda hibazwa bariko barakora iyo operation, ariko abandi bati ntiwogerageza guhungabanya umutekano w'abantuza bibashe kuba byo kugwa amahoro. Murazi neza ibihugu bimwe na bimwe nga mu karere k'ibiyaga binini birakomeza kugenda bishyira ingufu mu gukingira umutekano wabyo, ndetse kugeza abagingo aya ngaya rero by'umwihariko ko ariyo mpamvu abantu bakomeza kugenda barabona yuko by'umwihariko kugira ngo bashe kuba bohungabanya umutekano w'ikindi gihugu bisa naho bigoye. Yemwe hari n'abasesenguzi bavuga yuko rero by'umwihariko niyo wagerageza gutegurira ibitero byo guhungabanya icyo gihugu cindi, uri wawe nta kabuza baca baragusangayo muri rusange. Uburundi burakomeza kugenda buragwa mu kantu, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko mu gihe Uburundi butoba bwisubiyeho bushobora kuzosanga bwarabaye nka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburundi cyakora buvuga ko nibumara kumenya amakuru arambuye y'uburyo ibyo bintu byose biba byaragenze ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda biramira, atakabuza nabo rero bazafata ingingo ikomakomeye cyane igendanye no gutanguza uburyo rero bwo kwihorera mu rwego rwo kugira ngo nabo bace ako gasuzuguro bakomeze kugenda bagaragaza, ndetse nabo berekana neza yuko by'umwihariko ari igisirikare gikomakomeye cyane. Icyakora abandi bati biratangaje uburyo igisoda cya Evariste Ndayishimiye kigabwaho ibitero, ariko by'umwihariko ababigabye bakarinda basubira iyo baturutse ata muntu n'umwe by'umwihariko babashe kuba bamenya cyangwa se ngo babashe kuba bonamufata muri rusange. Benshi bagaragaza ko rero intwaro ya Evariste Ndayishimiye by'umwihariko atacyo yigeze iramara. Hari abakurikiranira hafi ibera ku butaka bw'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bariko baraterwa impungenge n'ibibazo bigendanye n'umutekano. Hari abagaragaza ko rero intwaro ya Petero Nkurunziza by'umwihariko itabaga imeze gutyo iyo wagabaga igitero, uko byogenda kose hari abasigaraga cyangwa se nabo bakicwa. Ariko kuri Evariste Ndayishimiye benshi bibaza uburyo rero ingengo y'imari iba yaragenewe ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ntibashe kuba yoshyirwamo amahera nk'uko byakomeje kugenda biramira cyangwa byama biratangazwa. Benshi rero bakaba baheraho ko bavuga ko rero uyu mugabo akomeje kugenda yigwizaho ubutunzi bw'u Burundi kugira ngo abashe kuba yokemura ibibazo byugarije igihugu cy'u Burundi, nk'uko inzego z'umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu nyuma y'uko kandi mu misi iheze umupolisikazi arashe umwe mu banyagihugu nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubwo bamuhagarikaga atwaye ibitoro ku ikinga, akanga guhagarara agaca aramurasa akasiga ubuzima. Hanyuma abanyagihugu nabo rero bakamutera amabuye nyine uwo mupolisikazi paka yenze gushiramo umwuka. Abantu barakomeje kugenda baratungurwa n'ibiko biraba nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho batajya umunwa mu kugaragaza ko ibara riko riragwa nga mu gihugu cy'u Burundi neza wagira ngo ni muri Goma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'iryo bara riherutse kuba mu ndwi iheze by'umwihariko intara ya Cibitoke muri komine Buganda, rero umupolisi yaraye ahatswe gukora ibara aho yaje kugenda arasa umunyagihugu mu ijosi, Imana icirakinga akaboko. Uwo yaraye rero ahatswe by'umwihariko kugandagurwa yitwa Nzitonda Ajedebo Batazira Rushatsi w'imyaka ishika muri 36, arasanzwe arakora akazi k'ubushoferi kamisi yose n'imodoka rero benshi bita amabeni, aba ku mutumba wa Gasenyi niyo komine Buganda. Hari ku munsi w'ejo nyine haheze ku ingerekerezo ya 19 Gitugutu 2024 isaha 4 n'igice z'ijoro ku mugwa mukuru rero w'iyo ntara ya Buganda, neza by'umwihariko neza nk'uko akomeza kugenda aradushikira kwibarabara rya gatatu, aho rero abanyagihugu bari bateramiye. Hari umupolisi rero yitwa Moyize Nkurunziza akorera mu Cibitoki ku mugwa mukuru rero w'intara
yari yaje guteramira by'umwihariko aho ngaho i Buganda ni ku birometero bishika kuri 11 rero uvuye aho rero uwo mupolisi akorera aho bari bateramiye uwo munyagihugu by'umwihariko Rushatsi yari yaje azanye rero ipikipiki yiwe by'umwihariko agira ko mu kwiyunguruza mu byiwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uwo mupolisi Moyize yaranyoye inzoga rero araboregwa aho rero by'umwihariko yara ateramiwe muri ayo masaha y'ijoro niho rero wa mupolisi yategeka wa munyagihugu rero Rushatsi ko amutahana n'ipikipiki hamwe rero mu Cibitoki akorera. Uwo munyagihugu nawe rero yabwiye umupolisi ko rero agira atahe muhira kuruhuka kandi ko rero adakora akazi ko kuyunguruza by'umwihariko abantu n'ipikipiki. Umupolisi rero yarabwiye umunyagihugu ko rero byanka bikunda ategereza kumutahana nawe rero aranka umupolisi by'umwihariko Moyize yaciye abwirwa rero abwira Rushatsi ko rero yanse kumutahana aca amurasa Rushatsi rero ati undasa mpora ipikipiki yanjye. Moyize ati ego ndakurasa nkuko rero byemezwa n'abari aho ngaho habereye iryo bara. Rushatsi yaciye rero ashira urufunguzo mu ipikipiki nk'ugira agende by'umwihariko ubwo nyine umupolisi yaciye arasa Rushatsi amasoro abiri by'umwihariko mu ijosi aca agwa hasi atangura kuvirirana. Muri ako kanya rero abanyagihugu baciye babanguka gufata wa mupolisi bamwaka inkoho baca bamwicarika hasi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusomera. Abanyagihugu baciye banyarukana rero kwa muganga uwo munyagihugu Rushatsi ku ivuriro riri hafi aho bari bateramiye kuri clinique benshi bita Dr by'umwihariko kujya kane ari naho rero ariko aravurirwa by'umwihariko ari ikiruruma. Gushika ubu ngo rero abanyagihugu barasaba ko umupolisi Moyize Nkurunziza yohanwa by'akarorero kuko rero yaraye ahatswe kugandagura umunyagihugu ariko Imana ica irakinga akaboko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana uwo mupolisi yicajwe hasi rero uniforme yiwe yahindanye n'impoho bayimwambuye ndetse gushika ubu ngubu by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba avuga ko rero ashobora kuza kujyanwa mu gasho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho kandi twerekeze mu bindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biravugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakomeje kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane by'umwihariko avugwa ni ahagaragara mu n'icyuka kibi gikomeje kugenda kibonekeza muri FDLR. Mu nyuma y'iko rero FDLR imaze imisi by'umwihariko iriko irahatwa icyo twakwita by'umwihariko igisa n'igitutu kugira ngo ibashe kuba yumva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ku ruhande rwa FDLR by'umwihariko ishobora kuba yaratanguye kugenda iragira ubwoba mu nyuma y'iko rero bivugwa ko haba hotanguyemo amasengesho azomara imisi myinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aremeza neza ko muri FDLR hoba harimo icyuka kibi gikomakomeye cyane mu nyuma y'ibiganiro bimaze imisi birahuza Kigali ndetse na Kinshasa ndetse na Rwanda mu rwego rwo kurabira hamwe rero ingene umutekano wakomeje kugenda urazamba ku butaka bwa Kongo ushobora kuba wogaruka cyane ko rero by'umwihariko ari n'ikibazo gikomakomeye cyane by'umwihariko kubigendanye n'akarere k'ibiyaga binini kose aho bivuga ko n'aka karere nako by'umwihariko gashobora kuzibasirwa by'umwihariko gashobora kuzibasirwa n'umutekano muke cyane. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyange aradusomira aravuga ko muri FDLR hatangijwe amasengesho y'iminsi ishika muri 7 yo gusengera umwuka mubi rero wadutse muri diaspora ariko kandi no hagati ya bamwe mu bayobozi babo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abayobozi ba FDLR baratangije amasengesho yo gusaba Imana ngo ihoshe rero imvururu zadutse mu rubyiruko rukomeje rero gusaba General Byiringiro ndetse na General Omega kwegura byanze bikunze. Mu gace ka Masisi gahana rero imbibi na Warikare haramaze imisi 3 hari kubera amasengesho yayobowe n'abavuga butumwa rero batiye batandukanye agamije gusaba Imana ngo ihoshe uburakari bw'urubyiruko rubarizwa rero muri diaspora ya FDLR ikorera hanze ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'ubusabe rero bw'urubyiruko ruyobowe
by'umwihariko na Dan Putin ukuriye serire ya Afrika y'Epfo, aho rero urwo rugwaruka rusaba abayobozi ba FDLR kwirukana General Omega bashinza kuba rero igikoresho cy'umwanzi, ndetse na Lieutenant General Byiringiro Victoire by'umwihariko akajya mu zabukuru. Osi urubyiruko rero ruba muri Afrika y'Epfo gusa rwagiye rurabisaba, kuko rero hari n'abandi babarizwa mu nkambi ya Zareka ndetse na Zambia, Mozambique ndetse na Uganda bakomeje gusaba ko rero muri uyu mutware habaho rero muri uyu muhari hobaho impinduka. Abo bajene bozwi nko gwaruka bakaba rero bifuza ko Misago Theoneste usanzwe ari komiseri wa diplomasi yayobora FDLR akongerezwa na Fideli ukuriye FDLR muri Congo Brazzaville. Amakuru agera kuri kubimenyesha makuru byacu by'umwihariko avuga ko izi mvururu Misago ndetse na General Nyembo Sadi ndetse na Fideli aribo rero baba baziri inyuma mu gukoresha by'umwihariko uru rubyiruko kugira ngo rwigaranzure abo basaza abo muri FDLR. nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, abiyita abajeni bibaza uburyo rero urugaga rero rwabo kuva mu nzego zo hasi kugera hejuru ari abasaza b'imyaka myinshi cyane basizwe by'umwihariko n'umuvuduko w'iterambere batakimenya aho rero isi igeze. Benshi muri abo kandi binubira uburyo rero tumanaho rero ribahuza na FDLR ritabaho, usibye umuyoboro banyuzamo rero amahera gusa nayo batazi ico yobamara canga se icyo bayamaza. Mu biganiro byagiye binyuzwa by'umwihariko ku miyoboro ya YouTube, benshi mu bayoboke ba FDLR binubira uburyo rero abayobozi babo babasaza bababaza rero ibitagenda mu rugaga, ahubwo bakabasubiza ibibazo biganye n'iyobokamana. Bivugwa ngo ko rero by'umwihariko ngo turacyasenga, turategereje amasengesho ndetse n'ibindi. Abo urubyiruko kandi ruvuga ko abo bagenerali ba FDLR bagombye rero gusubiza ibibazo bya gisirikare, kuko rero ari byo bize, naho rero ibyo gusenga bakabiharira abapadiri ndetse n'abapasitori. Umwari wa FDLR kandi uvuga ko ushingiye ku mashyiga ashika muri atatu: politike, igisirikare ndetse no gusenga. Nyamara ababaye muri uyu muhari ntibahwemye kuvuga ko rero ibyo gusenga ari igipindi uyu muhari ngo ukoresha kugira ngo by'umwihariko ukomeze ugire ingwate abitwa ko rero ari abayoboke baho. Umwe rero mu basirikare bahoze muri FDLR ufise ipeti rya major ubwo yagiranaga ikiganiro n'ikimenyesha makuru nga mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda yaragize ati: bariya bagabo iyo rero babonye bokejwe igitutu bashaka abahanuzi bagahimba rero ubutumwa bwerekana ko rero dutashye rero kugira ngo twe gucika intege. Babona rero bishaje bagahimba ibindi kugeza ubu ngubu imyaka ishika muri 30 iraheze yose. Uyu musirikare yarakomeje yibaza abahanurira by'umwihariko FDLR uburyo rero batagira isoni. Ati buriya uwareba biriya bisaza by'imyaka ishika muri za 40 bizategeka u Rwanda bizategeka u Rwanda bikureho ngo FPR. Ibyo ngibyo byo biciye mu zihe nzira? Uyu mu ofisiye kandi yaranavuze ko muri ariya mashamba babaho by'umwihariko nk'abatazi aho isi igeze mu ikoranabuhanga, mu iterambere ndetse n'ibindi. Asozera atanga ubutumwa rero ati: nabwira urugwaruka rero urwaruka amafaranga baha rero generali muri imbaraga abamutakazaho ko by'umwihariko bo bireka bakirira utwo dufaranga twabo neza. Kugeza ubu FDLR by'umwihariko yarasa n'igiye kotswa igitutu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ko by'umwihariko igihe kigeze kugira ngo itangure kuba yokotswaho igitutu. Icakora hari abanenga igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bavuga ko kidashobora kuzoshyira ingufu cyangwa imbaraga mu bigendanye no gusenya cyangwa se mu kurandura uyu muhari, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke arabitangaza. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeje kugenda arabana namwe, twongere gusubira mu masaha ari imbere.